mu ntara ya Mwaro, ico gihe ikaba yari intara ya Muramvya, aho hari ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatatu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 953. Se wiwe yari Pio Ndadaye, nyina wiwe nawe akaba yitwa Teresa Bandushubwenge. Kuvyerekeye amashure, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 960 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966, Nyenicubahiro Ndadaye Melchior yize amashuri mato mato mu Mbogora, aho nyene mu Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972, Nyenicubahiro President Ndadaye Melchior yiga amashuri yisumbuye kuri École Normale de Gitega. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972, Nyenicubahiro yarahunze igihugu, ahungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, mu gihe hariko haraba ubwicanyi mu gihugu butagira izina, na cyane cyane bukaba bwaraba abo mu bwoko bw'abahutu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975, yarabandanije amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire d'Asida i Butare mu Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980, yize amashure ya kaminuza aho nyene mu Rwanda mu gisata c'inderabigisha bita Faculté des Sciences de l'Éducation mu rurimi rw'igifaransa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992, ari mu kazi yararonse amahirwe yo kuja kwiga ibijanye n'amabanki muri Institut Technique de Banque du Conservatoire National des Arts et Métiers, aho hari mu gihugu c'Ubufaransa, acaronka diplome igira kabiri. Mu bijanye na politiki, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979, ari kumwe n'abagenzi b'abanyeshure Ndadaye Melchior bashinze umuhari bise Bampere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979, umugambwe ubu niho wavuka, urongowe na Melchior Ndadaye, mugabo kubera atumvikana n'abagenzi be b'abarundi ukungene mu Burundi hoboneka demokrasi yihuta vuba na vuba, yahavuye awuvamo. Mu gihumbi kimwe n'amajana 983, President Melchior Ndadaye yaciye atahuka mu gihugu c'amavukiro, igihugu c'u Burundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 986 niho Ndadaye Melchior yashinga umugambwe Sahwanya Frodebu, wakoreye mu Kinyegero gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992. Dusubiye inyuma gatonya, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 988, Ndadaye Melchior yatwaye UTB, umuhari akomoka ku muganga w'adasigana Iprona, aho hari Gitega, ndetse akaba yafunzwe na buramatari w'ico gihe w'intara ya Gitega, amuziza ivyiyumviro atanze mu nama kuvyerekeye ubwicanyi bwariko buraba muri Ntega n'Amarangara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 niho haba amatora. Nyenicubahiro Ndadaye Melchior n'umugambi we Sahwanya Frodebu baca batsinda ayo matora ku manota 68 n'uduce 79 kw'ijana. Pierre Buyoya yari yaserukiye umugambi w'adasigana Iprona, acaronka amanota 32 n'uduce 47 kw'ijana. Nayo Pierre Claver Sendegeya wa PRP aronka inota rimwe n'uduce 44 kw'ijana. Melchior Ndadaye acaba umukuru w'igihugu, ariko mu minsi itarenga 102 acaragandagurwa n'akagwi k'abasirikare kagumutse, umwiza ucukwira igihugu cose, abose rimwe barasubiranamwo, ubwicanyi bubandanse.